Imirazi abatari bake muramaze kubona abantu bafise amaso ukabona rimwe umengo riraba iburyo irindi riraba ibubamfu, uyo muntu aba afise imirazi. Iyo umuravye urabona yuko amaso yiwe atameze neza. Nivyo rero tugomba tuyage kuno munsi. Mu gutangura umuntu ashobora kwibaza ati mbega none neza na neza imirazi niki? Umuntu agwaye imirazi aba afise amaso ameze gute? Inyishu rero tuyihabwa n'umuganga yanonosoye ivyo kuvura amaso, Dr Philbert Remezo. Imirazi amaso abiri y'umuntu arakorana. Ku muntu wese iyo amaso agomba kuraba ahantu araherekezanya. Nuvuga ariko araraba imbere, araba yose imbere. Aravye mu mbavu, araba mu mbavu yose. Aravye hejuru, araba hejuru yose. Aravye hasi, araba hasi yose. Igihe rero amaso adaherekeranije niho umuntu acavuga ko afise imirazi. Hamwe irindi rikaca riraba ahandi ntiriherekeze aba afise umurazi. Umurazi rero no kuvuga ni ijisho rimwe riba ritaraba ridakurikira irindi kugira birabe hamwe kuko vyategeza guherekeranya gutyo. Umuntu afise imirazi haba habaye iki? Biba bimeze gute? Biterwa n'iki? Ibituma bizana imirazi ni byinshi cyane gose. Icambere mbere tubifashe mu migwi komakomeye no kumenya ko hariho imirazi iva kuri bijya bita sinzi ko twobyita heredite. No kuvuga ko y'abavyeyi bari bafise umurazi harimo abana bashaka kugira imirazi. Ikindi kigira kabiri rero nuko imirazi ishobora kuva ku bindi bintu byinshi. Umwana ariko aravuka, barashobora kubabaza umuvyeyi bariko baragerageza kuzana umwana bigoye ingene umwana aza. Umwana barashobora kuba avutse haje bavuga ko hayo usanga ariko aravuka nyene ugasanga yagize ingorane mu bwonko. Abana bavyutse bakagwara cyane bakiri bato bakagira ibyo by'ama infection benshi. Umwana birashobora gushikagira umurazi. Ariko iyo umwana atabona neza mu maso niyo afise kujya ubona kwijisho umenya dufata iki kintu kibiribiri cyo hejuru iyo kiriko kimanuka gashaka gufuka ijisho kiratuma umwana ashaka kugira umurazi. Iyo umuntu afise ijisho amaso atabona neza afise bijya bita myope minini, afise ivyo vya hypermetropie minini, hose arashobora kugira umurazi. Iyo rero ijisho rimwe ritanganya n'irindi, iryo jisho rigwaye cyane rirashobora kugira umurazi. Iyo umwana agwaye cataracte cyangwa cataracte yashobora gutuma umwana agira umurazi. Nukuvuga umuntu rero kenshi harimo n'izindi ndwara zituma umuntu aba adafise sizi ko no yita forma nziza mu maso akaba atameze neza, bijya bavuga malformation ugasanga aragize imirazi. Hari ibintu rero byinshi bishobora gutuma umuntu agira umurazi. Cyane cyane no kumenya ko iyo umuntu atabona neza ijisho rimwe, iryo jisho rimwe ritabona neza rirashobora kuca rigira umurazi kuko ubwonko bwacu burafise ukuntu bwakira ifoto y'ijisho rimwe n'ubuyindi. Iyo isanze bidasa ibyo rizana ifoto mbi ishaka kumera nk'uriheba. Iyo rihevye rero iryo jisho ntiheza ngo rironke uko kuntu ubwonko buja buraribwira ati kata gutya herekeza irindi. Iryo rindi kubera ritabona neza rica rirabira iyo bishaka. Batari bake muri twebwe urashobora kwiyumvira uti mbega harya umuntu afise imirazi ko amaso yiwe afise ukuntu araba kutameze neza, none harya arabona neza? Benshi bafise nk'imirazi mu maso yose kubona hari igihe bamwe babona. Iyo ijisho rimwe riraba hirya irindi rikaraba hino, ijisho rikaraba hirya irindi rikaraba hino bikaja birakuranwa, ivyo kubona biguma bibandanya bimera neza. No kuvuga rero ko umuntu washaka hakugira umurazi muri kugira imirazi mu maso yose kuko ivyo kubona bica bigenda neza igihe ariko arabisha amaso abiri yose aja arakuranwa kuko ubwonko bubonye ifoto itameze neza w'ijisho umwanya wundi mwanya rikabona igiri ubwonko buca bumenyera ko
buja burakira ayo mafoto kandi kacu yemera ko ari uko nyene ameze kandi ugukura ko kubona kuma kumeze neza. Rero abo bantu ntawovuga atabapimye ngo barabona neza. Benshi nk'abo bafise nk'ijisho rimwe rifise umurazi, kenshi ijisho rimwe wasanga ritabaribona cane neza. Yashobora kuba ribona bukebuke mugabo kubona neza ari ijisho rimwe rifise kuva kiri muto ntishobora kuba ribona neza. Mugabo iyo umuntu afise ijisho rimwe ribona neza hari igihe hari ndapfazi ko yose yabona. Ko benshi imirazi bayivukana, umuntu ashobora kwibaza ati mbega none imirazi ni ingwara canke n'ubumuga? Birava ico ushatse kuvuga, kuko iyo uri kuvuga ku ingwara n'ubumuga hariho abavyitiranya muri n'ivyo. Ni ukuvuga yuko ingwara ngira ubu uriko uravuga ko ari ingwara ubushatse kuvuga ati ni ingwara batera urushinge bakaca bagira ni ingwara kuko barayivura. Imirazi iravurwa koko hari inzira nyinshi zo kuvura imirazi. Rero ikintu kivurwa kigakira kiba ari ingwara. Twovuga ko n'ubumuga aba ari ingwara kuko hariho ubumuga buvurwa. Mbega imirazi ko ari ingwara iravurwa igakira? Imirazi iravurwa, kugira iyo vure ubanza kumenya ko iriho. Hariho imirazi y'ukuri n'indi mirazi itari y'ukuri. Uko umuntu abona umuntu, urashobora kubona umuntu ko afise umurazi uje kwa muganga ugasanga si umurazi. Urashobora kubona umuntu ko adafise umurazi kandi awufise, kuko hari imirazi itagumaho, hari imirazi iza umwanya umwe. Imirazi rero irashobora kuba mitonya, irashobora kuba igereranye, irashobora kuba ari minini. Imirazi rero iyo yose ukwira imigwi myinshi novuga irashobora kuvurwa. Ni ukuvuga rero ko ijisho rishobora kuraba hejuru rimwe, urashobora kugira imirazi iraba hejuru, urashobora kugira imirazi iraba hasi, urashobora kugira imirazi iraba mu mbavu canke mu mpande nyene atari mu mbavu neza, mugabo ikaba ifise ukuntu ijisho ridatumbereye. Ivyo vyose rero birashobora kuvurwa. Kuvurwa rero bavura baciye mu nzira nyinshi. Abana bakiri bato ari igihe bashobora kubavura ari ivyo bababwira bagira, ivyo abavyeyi babafasha kugira baje baragira gushikaho iyo mirazi ihera. Nkuko nababwiye ko imirazi kenshi ishobora kuba ihagaze ku kutabona neza. Icambere bakunda cambere gisumba vyose, umwana niyo iketse umurazi ubanza kumuraba ko abona neza, hanyuma ukamufasha kugira abone neza. Ubwo rero kugira umufasha abone neza ushobora ushaka kumufasha kugira abone neza nyene. Ushoboye kumufasha kugira abone neza, nahakura haba hasigaye ko umufasha ko abantu bamuravye babona ko umenga aboneka neza. N'ahandi ico tuba dukeneye cambere nuko ababona neza. Ahejeje kubona neza ihageze abahageze ko umuntu amugira kugira se neza ku bantu, mugabo ahandi naho utomubaga icijisho rikora cambere no kubona. Rero ushofashije kugira abone neza umufashije cyane. Rero nariko mvuga ko bashobora kumubaga, bashobora kumufasha mu nzira zindi nyinshi, barashobora kugira abavyeyi atoje barafuka amaso. Ivyo byose mugabo sino bisigura neza ngaho ingene babigenza, uko umuntu ashobora kubisigura ugasanga umuntu abyumvise kutariko akaca vyigirira, ugasanga niko shaka kuvuga ko urashobora gufata ijisho rimwe ritabona, ribona buhoro buhoro umwana akiri muto, indi jisho ribona neza. Kugira iryo jisho ritabona neza kubera rica rigira umurazi, urashobora gufuka ijisho umwanya umuganga yakubwiye, ukarifuka umwanya ku munsi ufuka iryo jisho ribona neza, kubera ubu uriko ushaka ko iryo jisho ritabona neza ritangura kubona ryo nyene, rikimenyereza kubona ryo nyene iryo rindi ritariko arakora. Murangereranya n'umuvyeyi bafise nk'abana babiri, uwo umwana umwe akaba ari umwana w'inkerebutsi, undi mwana akaba ari umwana w'ikigaba. Uwo mwana rero w'inkerebutsi akaba akora udukorwa twose muhira, hanyuma
kubera rero uwo mwana bagomba bamutuma w'ikigaba kanka kubikora byose, umuvyeyi akaca afata nk'aba b'abanyamuji, ukaca ufata uwo mwana w'inkerebutsi ukaca umurungika ruguru kwa basekuru, ukaca umubwira uti genda uzomara iyo nk'indwi zibiri. Uwo wundi asigaye muhira w'ikigaba ukaca umubwira uti udatetse, utavomye, utakoze ibi nturya. Aca agerageza kubikora kuko yokwemera kurara ubusa rimwe mbwa ntiyosubira kurara ubusa, aca aguma agerageza gukora, akaca agerageza gukora wa wundi agera kugaruka asanga wa wundi yamenyereye, agasubira kaza abonye umenga ariko asubira kuba ikigaba, arasubira bakamurungika ati we subira ugende, gutyo wa mwana asubira kumera neza, ca kigaba kirasubira gukora neza, kigasubira kuba umwana akerebutse nk'abandi. Iyo jisho rero ashobora kurigira gutyo ukarimenyereza gukora, rikaca risubira kubona neza ritifashishije irikomeye. Iryo rikomeye urumva biri kumwe uba wari bujije gukora, urumva uca uribwira uti we niwe uruhuke, aho wakoreye we n'uruhuke, ubu nawe niye gukora. Mbega imirazi yoyo ivugwa gute? Twababwiye yuko ijisho ryacu kugira ribone riraba ahantu turafise umutsi imitsi minini nk'ine, ariko yose hamwe ishika nk'itandatu. Hari umutsi wo mu mbavu, imitsi ibiri yo mu mbavu, hari iyindi yo mu mbavu yo hejuru n'iyo hasi, aho n'iyindi iri mu mbavu ibiri. Ariko rero ijisho kugira rirabe mu mpande yo hirya, kugira ijisho umuntu aba afise umurazi uraba hirya, ni ukuvuga ko uwo mutsi ijisho ritariko rirabako, uwo mutsi uba urwaye, uba ufise inguvu nke. Uwo mutsi nawo ijisho ryagiyeko uba ufise inguvu nyinshi. Rero mu kuwubaga uha inguvu uyu mutsi ukagabanya inguvu yo, ni ukuvuga ukorera kuri iyi mitsi rero kugira ngo iyo mitsi igire inguvu zingana. Ugerageje kugira urumva uharura, uko ikigoye cyane no kumenya uti mbega, kuko umutsi umwe urashobora kuwukata ukaca ukurako akamanyu kamwe kagata, ubundi urashobora no kuwukata akantu ukaca uwigizayo. Uwo rero wakase ukwigizayo uvuga uti mbega no kwigizayo hangana gute, akana kase nkata kangana gute. Ivyo rero nivyo washaka bigoye gose. Rero ivyo vy'imitsi n'iyi y'inyuma navuze ishobora gutuma ijisho rihenga mu kundi, iyo yose mu kugira ubivure ukorera kuri iyi mitsi. Imitsi ukata, yindi ukayigizayo, yindi ukayigabanya, cyangwa ugashobora gufata igipande cy'uyu mutsi n'igipande cy'uyu mutsi, kimwe ukakidugana haruguru, ikindi ukakimanukana hepfo, kugira aho bihurira ushobore gutumbereza ijisho. Rero ni ubuhinga bwo kurondera ingene iyi mitsi ishobora gutuma ijisho ryacu rishobora gutumbera, kuko ijisho riba ryahengamiye impande zimwe canke urundi. Nico rero mvuga ko uriko urabaga imirazi ukorera kuri iyi mitsi ituma ijisho riraba impande canke hasi hejuru. Mbega mu Burundi indwara y'imirazi irabagwa igakira? Ivyo mu Burundi birakogwa? Gahi iwacu ntivyahahora, ntitwahora tukora ivyo bintu vyo kubaga imirazi, ariko kuri iri vuriro ryacu twaratanguye kwakira abagwayi, twaragiye kuvyiga, ubu rero turashobora kubibaga. Hariho abantu b'abanyamahanga bahora baza rimwe mu bitaro bavuga vyakira, bakavuga ko bahora bahaca bagaheza bakabibaga abanyamahanga. Ariko aho i Burundi ko tuzoba tubigize irya mbere nkano iwacu, ariho tuzohora tubibaga dukurikirana n'abagwayi b'iyo ngwara twavuze ko ari n'ubumuga wavuze. Dr. Muciye bugufi cyane mugabo makuru mwumvise numvise ngo ni Dr. Remezo Philbert wenyine ashobora kubaga imirazi, nivyo ni mwebwe gusa? Mu bisanzwe ubu jerije mvizo impamya bushobozi ivuga ko iyo mirazi nshobora kuyibaga. Mbega ko twumvise bayibaga, iyo ngwara yibazwe canke bakoresheje ubwo bundi buryo irakira? Imirazi ntitwavuga ko umuntu yoyirinda cyane, no kuvuga ko umurazi uraza kandi kenshi
uje ukiri muto, umuntu akiri muto abavyeyi barawikanga cyangwa bakawubona. Ni ukuvuga rero ko iciza ari uko umuntu yomenya ko avyikanze canke atavyikanze ashobora kuzana umwana bakamupima, cyane cyane abana bakiri bato. Mu bisanzwe iyo mirazi twovuga ko ikibi cyane cayo ni c'abana bakiri bato, kuko ishobora kubatera ikintu bita amblyopie. Amblyopie ni kuvuga ko ijisho, kujya nababwiye ko iryo jisho riba ritabona neza, ntiriheza ngo rikuze kubona. No kuvuga ko ukiri muto, uko umwana araba cyane, uko aguma abona ibintu, niko kukubona bikura. Umwana w'amezi, w'umwaka, w'imyaka 2-3 ntabona nk'umwana w'imyaka 8-10. Rero uko ukakura niko agenda arabona kure, agenda arabona cyane. Rero iyo agwaye ivyo bintu, afise ivyo bintu bishobora kumutuma agira imirazi, atangwe kugira umurazi ico gihe, no kuvuga ivyo kubona kure ntibigenda birakura. Hageze rero uko umwana akura, ageze nko mu myaka 10-15, ugeze gupima iryo jisho, abandi urashobora gusanga abona nko ku 20%, urashobora kumuha amarori ugasanga arabonye neza. Mugabo kubera ico kintu bita amblyopie aba yagize kubera uwo murazi, nuvuga ijisho ntiryigeze rikuza kubona, naho umuha amarori ntibishoboka. Nacyo nyene nkunda kugereranya naho bavuga umuntu bavuga nk'abajya bavuga nk'ibikuri. Mikuri n'umuntu aba ari mugufi cyane, ariko afise umutwe nk'umuntu akuze, afise amaso, amaguru, amaboko, byose bimeze nk'ibyo umuntu akoze. Mugabo kugira ngo umuhe uburebure bungana n'ubwo ubundi muntu ntiwo bishobora. Iryo jisho naho uraragira uri kuraripima ubona ubenga rimeze neza, ariko ukagerageza kurituma ryo ushobora gukora ako kazi ko kubona neza ntibikunde. Rero no kuvuga ko abana bakiri bato kubapimisha ni ikintu gikomeye cyane. Kuvuga rero ko indwara zikira burundu, indwara zose ntizikira burundu, kandi ntizikira burundu kuri bose. Kuvuga ko umurazi urashobora kuvura ugakira burundu, urashobora kuvura ukagaruka, urashobora kuvura ntukire neza, urashobora kugaruka ugasura ukavura ugakira. No kuvuga rero ko uvuze ko ni mu zindi ndwara birashobora gushika umurazi bakawuvura ugakira. Imirazi rero barawivura irashobora gukira, ariko abo itakizi irashobora kuba idakira neza cyane, mugabo iraba sinovuga ko yoba mitende gose. Hariho ubwoko bw'imirazi batanabaga. Hariho rero n'ubwoko bw'imirazi iba iyo uyibaze ushobora kushusanga umuteye nk'izindi ngorane. No kuvuga ko ushobora kumubaga ukaca usanga aciye aguma abona ibintu bibiri. Hako rero yobona ibintu bibiri ufumureka. No kuvuga rero urashaka gupima umurazi w'umuntu akuze cyane, ukacubona usanze hamwe uti hamwe ndamubaze ibipimo ugira ukagira uti none hamwe ndamubaze byugenda neza. Yo gumabona ibi cyane ikintu kimwe, kuko ubonye ikintu kimwe ukabonamo bibiri, ubona uriko uratembera ubona imbedo ukabonamo zibiri cyo kugonga. No kuvuga rero ko umuntu agwaye imirazi bararaba ko bashobora kumubaga, bashobora kuraba ico wogira kindi atari ryo kumubaga, urashaka kumubwira ibintu ajaragira bigatuma iyo mirazi igenda irakosoreka. Umuntu ashobora kuba atabazwe nk'umwana aho nariko ndavuga ko ashobora kumuha amarori akaca imirazi ihera. Ashobora kumugirira ivyo nariko ndavuga bindi vyuko ashobora kuja barafuka ijisho rimwe imirazi igahera. Bashobora kugira iyindi myimenyerezo bamuhereza ubuntu ajaragira ku munsi ugasanga imirazi iraheze. Rero hariho imirazi ihera itiriwe irakenera kubagwa rero barabibaga bakayitumbereza, kenshi birahera neza. Ariko kuvuga ko bose bategeza kuca bamera neza, hari igihe bitakosoreka byose kuri bose. Nico bituma babanza kupima bakavuga ati wewe ni sawa ushaka kubaga, bakagira cyangwa bavuga ati barashaka kugabaniriza, waraba nabi cyane gose kure bakabigira bigakwa kumera neza, kandi naho nyene biba ari byiza. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiyago cacu Mvura Muganga. Nizere ko mwahamenyeye byinshi kubijanye n'imirazi.
mwumvise yuko imirazi ari ca gihe umuntu aba afise amaso ataraba kumwe, rimwe rikaraba iburyo rindi rikaraba ibubamfu canke rimwe rikaraba hejuru rindi rikaraba hasi, uyu muntu aba afise ingwara y'imirazi. Mwumvise ibitari bike bijanye n'iyo ngwara, twizere yuko mwahamenye ibitari bike. Abafise imirazi bamenye yuko bashobora kuvugwa kandi bagakira burundu. Nshimire cyane mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiyago. Nshimire kandi bimwe by'umwihariko muganga Remezo Philbert we yemeye akadusigurira ibijanye n'ingwara y'imirazi. Murakoze cyane, naho ubutaha.